basohoye intonde z'abakinyi bagiye gukoresha mu nkino zigiye kuza mu kwezi gatatu muri journée FIFA. Thomas Tuchel mu Bwongereza yasohoye list itagira umugabo bita Jude Bellingham, ariko kandi n'agasore Doman Jude Bellingham mujye yamuzanye Jude arimo nako Jude arimo abo Trent Alexander-Arnold ni atarimwo, ariko n'agasore Doman yagasize banamajije aravuga ati nizera ko agasore hazogera ko tuja muri mondere karamazi kuba kamera neza hamanda kajana. Ni absence ya Trent Alexander-Arnold yavugije benshi kumbure Clovis atorondera ruriya rutonde rwose aruza n'urutonde nabonye nyinshi zikurikirana n'urutonde nabonye rw'abakinnyi bagera kuri 35 harimo abanyegori bagera kuri 5. Birumvikana ko bwa mbere message naciye 35 joueurs nanaravye na nico yasiguye kuri absence ya Trent muri runo rutonde. Bigaragara ko ni rassemblement cyangwa se ni ikijanye na no call up hanini harabakinyi peut-être atarabona urugero gwe nkuko avyifuza agomba kudesida ava yuko mondiale igera. Reka tuje ku rutonde abanyezamu yatumye ko Dean Henderson wa Crystal Palace, Jordan Pickford wa Everton, James Trafford wa Manchester City nimero 2 wa Man City. James Trafford yahamagawe. Alon Ramsey wa Newcastle, Jason Steele wa Brighton and Hove Albion. Mugiye makinyi binyuma yahamagaye Danny Pan wa Newcastle, Magi wa Man City. Ako Jason Steele muri nywe kira kabiri. Wa muri Brighton and Hove. Lewis Hall nimero 3 wa Newcastle yahamagawe. Ezri Konsa wa Aston Villa, Tino Livramento wa Newcastle, Valentino Harry Maguire Manchester United bivuga ko yamaze kwa yumvikana na equipe kongeza amasezerano. Nico Oreri wa Man City yahamagawe, Jared Kwanza wa Bayer Leverkusen, Jadon Spencer Tottenham Hotspur, John Stones wa Man City, Fikayo Tomori wa AC Milan. Yes. Mwakinyi binyuma hagati mu kibuga ni Elliot Anderson wa Nottingham Forest, Jude Bellingham wa Real Madrid, James Garner wa Everton, Jordan Henderson wa Brentford, Kobe Mainoo wa Manchester United, Declan Rice wa Arsenal, Morgan Rogers wa Aston Villa, Adam Wharton wa Crystal Palace. Mu basatirizi ni Jarrod Bowen wa West Ham, Dominic Calvert-Lewin wa Leeds, Berecheze wa Arsenal, Phil Foden wa Man City, Anthony Gordon wa Newcastle, Harry Kane wa Bayern Munich, Nani Madueke wa Arsenal, Cole Palmer wa Chelsea, Marcus Rashford wa Barcelona, Nizanyo ya Manchester United, Bukayo Saka wa Arsenal, Dominic Solanke wa Tottenham Hotspur. Nabo bakinyi 35 Thomas Tuchel agiye kuba akoresha mugabo bati Luke Shaw, Trent na Oli Watkins. Byabaye nka surprise. Nariko ndondera izina turi mu rukundo naryo kabisa mu Bwongereza nari nabuze aho ritumbereye. Berecheze ezagomba kuba yamuzanye mu bataka. Nariko ndagaruka mbere yuko mvuga kwiki yavuze cy'igituma atakonvotse Trent. Bwa mbere n'urutonde rurerure. Urutonde rurerure rwonyene rurasiguye ko hari mwabo kumbura yifuza kudesida canke ashobora kuzokwisanga keneye nyuma yuko iyo babuze bamwe mu yari yiteze hageze mondial kwera ko imvune zirabaho. Arabakinyi benshi afise bari mu bikomakomeye DC kugeza igihe mondial izotangurira. Hashobora kuba hari byinshi byahindutse na cyane kamagara y'abakinyi rimwe na rimwe imvune baragendana. Nivyo ne tubifuriza kuvunika ariko biragoye ko hagera ico gihe tutabonye imvune cyane tutabonye mu bakinyi ashobora kwisanga batakiri ku rugero yarabifuza ko yazanye abanyegori 5 deja uno munsi urumva ko ni message ikomeye cyane. Ramsdale nyuma yuko amazigi yasoma kunurire muri equipe ya Newcastle bivanye nuko nuzenye yari yagize imvune umugabo aswi izina rya Nick Pope. Birumvikana ko asubiye kugirwa amahirwe yo kugaruka muri no equipe nationale. Muravyibuka ko yari yagira amahirwe yo kujana na equipe muri mondial mu mwaka wa 2022 ari kumwe na Arsenal, ariko nyuma yagira amabureversement yisanga kwa Southampton asohotse kwa Arsenal akorokana nayo, nyuma yaza kuvana nayo aza kwa Newcastle yisanga ariyo challenge idasanzwe yuko bimugoye gutwara ikibanza cha Nick Pope. Uno munsi ugiye kuraba ni Nick Pope atahamagawe bivuze ngo yatwaye ikibanza cha Nick Pope. Rochi uraba amahirwe acihabwa James Trafford nimwe mwana bariko baraduga kumbure bari biteze ko ino season zoyimara Samira City. Mugabo City cayinziza mu mugabo azwi izina rya uno mugabo Azicuza rya Johnny Donnarumma bituma Trafford ataronka umwanya wo kubandanya yiyempoza waterekamo Jason Steele munyegoro wa Brighton agira kabiri nyuma ya Verbruggen yasamye kenshi gashoboka. Birumvikana ko arabona ngo ndashobora kwisanga muri context
yo kubura nk'umugabo azi ku izina rya Jordan Pickford yahageze mondial noca ndavyitwaramo gute canke yo gusanga ngo bagutitirariza Anderson ntafise umugabo yitwa Pickford ninda zoca mu munyegora agira kabiri canke gatatu rero n'umwanya wo gupima gira gatatu ni liste ndende ubona ko bamenyereza batumye ko ngo yo kura abaswade bazo kuko zio nizo kuko ubwongereza bafise irigwe na n'Ubuyapani bazokinana Wembley nuva ko inyuma y'izi nkino nta yindi call up ni bazohamagara baja mu gikombe c'isi rero ugiye muri defense ukaraba Danny Bane Mark Gay Lewis Hall Ezri Constantino Livramento Harry Maguire Nico O'Reilly Jarrell Kwanza Jed Spence John Stones ifikato muri arabataheruka muri equipe nazo gwibazo vy'imvune Stones yavunitse kenshi gacoboka Maheme Chose kuri Maguire n'amabureverse magiye araba Tino Livramento yaheruka mu mvune arubujye ugwego gwe abantu bashobora kuruduta ko nyuma yo kuva mu mvune mwabonye match za Barcelona ko yicaritswe kenshi na Trippier ako hano bashobora gukora Jarrell Kwanza canke Ezri Constantino urugero rwiza rwa Jarrell Kwanza na Bayern Leverkusen ariko rabare Lewis Hall yakinye match nziza zibiri imbere equipe ya Barcelona hari yasinze ngo nimero 3 arabande mu Bongereza wagenda kuraba hagati yewe n'uyu mwana wa City Mark Gay yagumye explosa nyuma yo kurojwanya equipe ya Man City mugihe Fikayo Tomori agirwa amahirwe yo kuzanwa mu bakinyi buri bakunda kwirengagizwa mugabo bari karakora akazi muri equipe ya AC Milan hagati mu kibuga araba akazi ka Elliot Anderson karamuvugira James Garner wa Everton karamuvugira akazi kiwe Jordan Anderson muri equipe ya Brentford avec ubwo burambi biramuvugira Kobe Maina garuse nyuma yuko yari yitakarije icizere kuri Ruben Amorim Declan Rice wowe ntaco muvuga ko Adam Wharton nawe agarutse nyuma ko yaragirwa amahirwe yo kuja muri Ero ariko bona equipe y'Abongereza kuri Gareth Southgate abatari bake batayibona takakana kavuye mugabo yagumye expose avec equipe ya Crystal Palace mugabo arabahawe amahirwe nko ndabivuze ariko kandi hari nigaruka rya Jude wanatumwe ko ataranakina kuva avuye mu mvune kumbure abantu za polemique zo kuvuga ngo umugabo azwi ku izina rya Morgan Rogers azova mutwara ikibanza n'ibindi bigiye bitandukanye Petete akaraba uburyo agomba kubijera waramusatirizi yahaye agaciro akazi ka Dominic Calvert-Lewin yakumwe na equipe ya Leeds United aha agaciro akazi ka Anthony Gordon aha agaciro akazi kwitwa Jarrod Bowen Noni Madueke Marcus Rashford n'abandi kongeramo Dominic Solanke rero n'urutonde mbona ko rurimo ibindi byaro byo gusubira kugerageza no kwiga uburyo akuzo kwidebura ama situation yigiye babuza bitwa ko bakomeye kuko yarangije avuga ati ndazi ica ashoboye nicara ariko reka tugerageza abandi nabo tubamaye yabajije kuri Trent uko bivuze aravuga ati je sais ce que Trent peut nous apporter bien sûr mais nous avons décidé de rester avec nos joueurs je connais 5 points forts c'est un grand joueur mais c'est une décision sportive nous restons avec Kwanza, Spence et Livramento. Bamwe bati bavuze ati ndazi cyo Trent ashoboye atariko twahisemo gusigarana n'abakinyi bacu yaraheruka gukoresha mu rassemblement yaheruka ati ndazi point fort ziwiwe ati n'umukinyi mwiza tangla joueur ariko ni decision se n'ingingo y'ikinyamupira canke y'aba sportif ati rero tugumanye Kwanza Spence Livramento bamwe bati Ramos baraba Spence eske Spence afise urugero rwo kwicara Kwanza wa Leverkusen Spence wa Tottenham ako jewe nyene Livramento wa Newcastle kwicarika Trent Livramento ave mu mvune Spence equipe yiwe atakinikira wagenda kuraba Kwanza nawe nyene jewe do formation mu action arahengeswe niwo kwirengagiza karite z'umugabo azikwiza ibintu by'umugabo yitwa Trent Alexander-Arnold gusigara muri equipe nationale y'Abongereza ntahamagagwe ndabibona nk'uryo Carlo Ancelotti yirengagije Neymar Junior muri Brazil sinibaza ko mu gikombe cyiza zo muzika wowe urazi yuko udafise Reece James utazi ngo azokaruka ryari canke ryari Walker yagize retraite Kyle Walker yagize retraite Kieran Trippier nakibereye guhamagagwa muri equipe nationale hogerageza abana bato Trent Alexander-Arnold avuye mu mvune kwa Real Madrid ariko aruganya urwego rwiwe ucumuzanuze kumucomagura inkino zitatu zine zikurikirana atangura mu kiyo za nkino ziri suppress ziri kuri pressure ya hatari mugabo Trent mwiza tuzi mu mupira w'amaguru ntaragaruka ari muri processes zo kugaruka kwitwa Trent wa mugabo sabo bagiye bafsiniva Trent izi ni nkino za givandimwe nacu zisobanuye niyo wozitakaza ni gikombe zo butakaje mugabo unamuzi Trent Alexander-Arnold umuzanye hano muri zino nkino kamutakarizaho uzi ko udafise Reece James uzi ko udafise umugabo yitwa Kyle Walker ukazogenda mu gikombe wiringiye Tino Livramento wiringiye guhengeka Jarrell Kwanza mba mbona bisa ari nkaho
wowe ufashe risk iteye ubwoba rero na Tuchel sindiko ndabona ikintu na kimwe kibaho cotuma nta polemique yo nimero 2 wabongereza mu gikombe c'isi atitwa Trent Alexander-Arnold mu gihe Risi atagarutse naho nyene yagarutse ku rwego rw'iwe ibi rero ko batamagawe uno munsi nagenda henge Jarere kwanza nagenda ni nkuko nabona mfasha abahungu bakina kuri gatatu bose umwe agakina kabiri undi gatatu ndavuga Oreri na Lewis hari izi ni nkino nyene za kivandimwe zo kwitegura mugabo ko rukino rondera igikombe Trent Alexander-Arnold acitwa ko ashinzwe ikirenge mu kibuga niyo bataragarura version yiwe niwe numero 2 abongereza batunze muri kano kandi we yararindiriye ko baworukana ba Trippier bavamwo kugira ngo we na Reece James ashikirwe kandi urwego rwe ruramwemerera ko aba bana bariko baraza bagomba kubanza bakabangira kuko nta numwe ari explosa niveau yiwe ize isumbi ya Trent canke ya Reece James bo mbona kare bazo bari prioritaire abandi bakiyongera ko ariko equipe nationale bujya ni projet rontero ugomba gupresa kuko yama mu mvune même chose Reece James yama mu mvune mugiye utotegura abandi ukaguma wifokaliza kwa abantu bama mu mvune ejo canke igeje ugira ikibazo nko mumenyereza rero abona kure kandi ari form wijanye na gestion y'ama effectif we uravye uburyo yatweretse kwa Chelsea muri za Paris Saint-Germain za Dortmund n'ahandi credit kuri we yafashe Ngingo nziza kuko jema mfise amakenga nkabona ko Trent eske ni yakinize inkino 3-4-5 kwa Madrid akaguma kuri ritme umwe n'umwe yanasora kwisubira mu mvune kumenga imvune hari uburyo zitakimworohereza kuva ariko kandi agira 6 ariko na equipe ya Liverpool gutuma ko Jude we ari hakiva mu mvune nibaza ko atazokina Jude usivye ko agombye kwevita ziriya polemique zagiye ziribonekeza bagomba kumukompara we n'umugabo azi ku izina rya Morgan Rogers bavuga ngo ikibanza ciwe yagitwaye n'ibindi bigiye bitandukanye ariko n'ubu je nico nabwiye abantu Morgan Rogers ari karakina kwere ko ibero vyo bimuvugira mugabo Jude Bellingham ari yari nk'umukinyi nubwo atakintu yoba yakinyi amaze kwerekana iyo leadership yuko equipe yo yikorera ahantu hari Ken Vyansi rero abantu baribuka qualification hajya hari bako bakina demi finale bariko bakina quart de finale no kuri finale ya Euro Jude Bellingham aheka bongereza ibi tout simplement no gupeza kugira ngo ntihave haduka amatension y'ibindi yavuga ngo Jude imeze kuna kuri ariko ni no mukinyi umenyereza ashobora gutelefona akamubwira ati decision sportive n'ubundi genda wicare utekane kandi nibaza ko yanatanga igituma hamagawe Jude Bellingham kuko anahamagawe atari karakina ndabibona nka decision peut-être yo kwikingira kuri Tuchel kugira ngo areke ko polemique mu gusiga Watkins yoyo ni decision se wari Watkins yarasubiye inyuma jewe ni sinuko ngo yarasubiye inyuma ndi mu bantu bataremeranya no kuko ndavye gwaga bongereza batunze babataka turafise iyi myaka ya hafi abakinyi babongereza bariko barasubira inyuma cyane ese muri zino generation z'inyuma ya Kane ariko Watkins aranikurira bon ari mu rwego rwa Rashford sinzi yo ukini arasumba Rashford ashobora kuba yavutse akina arasumba Rashford imyaka ko ari fatira guhera kuri ori nyene ufatire guhera kuri ba Jesse Lingard ufatire kuri ba Delali ufatire kuri ba Rashford uze kuri ba Sancho uze ku bakinyi bagiye batandukanye benshi nemeza yuko no muzi jewe no mu bongereza Phil Foden ni flop kuko Foden dutunga muri club se dutunga muri national kandi deje no muzi ugiye kuraba ibyaro vyiwe erega arabakinyi nk'ubu batumwe ko uravye ibyaro vyawo mu nkino 3-4-5 ziheruka atakina none Foden aje gute erega na Rashford ari uburyo kuva Rafinha agarutse yitakarije icizere